Bakunzi mudukurikirana kuri no rubuga rwa B-Info News, imbere yuko tubashikiriza amakuru cyane ariko araranga imirongo y'urugamba, mu nkundire dugaruke kuri no nkuru novuga yuko inganda zahatswe kurara zitikiye mu gihe umutambukanye y'umukuru w'igihugu ca Kongo yari kuramuka yishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mu gihe bari bitabiriye inama batumweko n'uwo bita Melanie Trump, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ni ku munsi w'ejo habonetse amakuru yihutirwa, ni mu masaha y'ijoro, aho abicanyi bavuga yuko bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda canke batumwe n'igihugu cy'u Rwanda, bari bateguye kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo RDC Denis Tshisekedi hari i Washington DC mu nama iriko iraba. Rero novuga yuko Imana yakinze nkuko amakuru yacu ariko arabitubwira, ariko muri no nkuru reka turabire hamwe bamwe mu bafashwe amasanamu canke mu bagiye baragaragara, ndetse n'amatohoza amaze kugegwa ko nkuko vyaciye ku muvugizi wa leta iharanira demokrasi ya Kongo Patrick Muyaya, yagice bivuga ko turabire hamwe eske ni bande bagomba kugandagura umutambukanyi wa President Tshisekedi Denis Tshisekedi, mbega bari bagamijiki mu gihe tuzi yuko mu gihugu ca Kongo hari ntureka y'intambara zatewe canke zatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda kuri buno butaka bwa Kongo. Jewe nitwa Cody the Black, ndagusabe gufyonda subscribe nyambo utarabikora kugira ngo amakuru meza nkaya abandanye abashikira atakibazo na kimwe. Iyo ushonze like navyo bituma amashetani ngo yo muri Kanyaru ahunga, bigatuma ibiganiro byacu tubashikiriza bigera kure cyane atakibazo na kimwe. Rero novuga yuko ari breaking news, ni breaking news kuko namakuru atarashoka asakara mu bantu cyane, ariko yamaze kuba amenyekana kandi yamaze kuja ahabona. Ni mu gihe aho Washington tiko turavuga n'umutambukanyi wa president w'igihugu cy'u Burundi Angene Ndayishimiye, nawe yitabiriye iyo nama ku butumire bwa mugenzi we Melanie Trump. Rero muri ano makuru mu nkundire tuyage bikuru byaranze akakabi kabishe bakamba gukorerwa President cyangwa umutambukanyi wa President Fati Beto, ni nkuko bari kugakorera Fati Beto kuko ikirondeye umugore wawe burya nawe ntico guhusha. Ni ku munsi w'ejo aho makuru mu masaha y'ijoro naronka makuru yuko abicanyi bivugwa yuko barungitswe n'igihugu cy'u Rwanda bari bateguye kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo RDC Denis Tshisekedi i Washington DC. Imana irakinga biriko birandikwa mu bimenyesha makuru bitandukanye bivuga ukungene vyagenze, ndetse twonababwira yuko ibinyamakuru vyinshi mpuzamakungu vyamaze kuba bigira ico bivuga kuri ino nkuru yaka kabikabishi kagira kabere ngaha muri leta iharanira ngaha muri leta iharanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Donald Trump. Abakozi b'iperereza bivuga yuko arabu Rwanda bari bategekanije igikorwa kibi cabo cyo kugandagura umufasoni w'umukuru w'igihugu ca RDC ari muri iyo hoteli Washington, kandi abonyene bari bigize abakozi b'iyo hoteli, nibo bari bamaze imisi batunganya imisi mike ivyumba vyaho yakirirwa. Murumva yuko ari umugambi wari warateguye kuva imyaka, aho abo bagomba kumugandagura bivugwa yuko ari abo mwiperereza ry'u Rwanda aribo bari bamaze imisi bategura muri iyo hoteli ivyumba, bakora amasuku n'ibindi byose bikorwa kugira ngo bakire umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Kuva ku munsi wa Mungu bari bamaze gushika ku kibuga c'indege ca Washington mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Umugwi wa mbere wabo bicanyi bari bamaze gushika muri taxi muri New York nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Ku muhingamo baragerageje kwinjira mu cumba c'umufasoni w'umukuru w'igihugu ca Kongo RDC, bagerageza kugura umuryango w'icumba kimwe. Muri ico gihe nyene ubucungera umutekano w'umufasoni w'umukuru w'igihugu wa Kongo yiketse atangura kubakurikirana, ariko uwo mwanya umufasoni w'umukuru w'igihugu siho yarari. Murumva yuko ujejwe umutekano canke ukurikirana hagufi umutekano w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo yarabiketse. Amaze kubikeka niho uca gutangura abakurikiranira hafi, ndetse bina banatubwira yuko muri uwo mwanya
umutambukanyi wa perezida wa Kongo Denise Tshisekedi atabwa ari mwico kibanza, ariko haciye akanya niho yaca aza. Mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma, amakuru dufise yizewe no kubavuga yuko uwo musekirite asanzwe acunga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo niho yaca abaza umwe ico ariko arakora, aramufata donc yamubaje ico bariko barakora nkuko inyandiko zacu ziriko zirabitwereka. Rero amaze kumubaza ico ariko arakora, inyuma y'amasegonda 39 gusa abandi bakozi babiri bafitaniye isano nabo nyene bakorana baca barahashika, bituma haduka ugutana mu mitwe n'abacungera umutekano w'umutambukanyi w'umukuru w'igitoga. Tubabwire yuko habaye ingwano y'inkundura hagati y'abo basirikare bivugwa yuko bakorera iperereza ry'u Rwanda bari baje kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Rero haciye haba ukugwana hagati y'abacungira umutekano wa perezida w'umutambukanyi wa perezida wa Kongo ndetse nabo bicanyi bagomba kumugandagura. Ubwo nyene imigwano yaciye itangura ku kanya nyene, abakora mu iperereza rya Amerika muri FBI baciye bahashikira itaraganya maze bakora intervention rapide kugira ngo bashobore gukinga ikibazo cyose gishobora kuhabera muri ico kibanza. FBI ihasesetse, abakozi bakora muri iyo hoteli baciye biruka barahunga kuko abari bateguye ubwo bubisha bari mu bakozi b'iyo hoteli. Nukuvuga yuko imodoka ya ambasade y'u Rwanda yari hafi yaho, warayirimwo yari yambaye amarori, filime yaciye ahungisha bamwe mu bari muri abo bicanyi basa n'abariko barakorera mwiyo hoteli. Murumva yuko ako kabikabishika kimara kuburizwamwo, haragaragaye imodoka ya ambasade y'u Rwanda yari iri muri ico kibanza kugira ngo bashobore kwirukangana abo bagizi ba nabi mu gihe bari bagerageje gukora kabikabishe kwica uno mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Ariko murumva yuko umugambi wabo waciye uburizwamo ikitaraganya, atana kimwe bigeze bashika mu vyo bari bateguye bose. Rero novuga yuko ari ibintu by'agahomera bunwa, ni ibintu biteye isoni kugerageza kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Murumva yuko ari agasotoro mu kandi mu gihe tuzi yuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyari kimaze imyaka n'imyaka kiriko kirica abakongomani indiri. Rero novuga yuko iki ari cyo gihe ciza cyuko perezida wa Kongo abona ivyo arimwo, kuko uno musi nyamba bagerageje kugandagura umutambukanyi wiwe ejo bazogandagura we nyene ubwite. Nico gihe abantu benshi mbona mu makomante ko ravuga ati ngo nico gihe ni nako kanya birageze kugira ngo perezida wa Kongo ari kurira umuriro udasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, kuko biraboneka cyane ko yamaze kumuvogera bidasubigwamwo, kuko umaze kugerageza kukwicira umutambukanyi wawe murumva yuko nabo bagomba kuguhitana. Rero amakuru dufise nayo yingene vyagenze hano muri hoteli umutambukanyi wa perezida wa Kongo yari yashikiyemwo, bagerageze kumugandagura ariko Imana irakinga birangira akabikabishe kateguwe ataco gashitseko. Rero muri kino kiganiro mu nkundire manze ndabacishirizemwo imwe mu mavideo yafashwe abo bicanyi bariko baragerageza kwinjira muri iyo hoteli nyene bahasohotse, kuko amakamera yarahari yaragerageje gufata buri kimwe kugira ngo zino nyeshamba z'u Rwanda zishobore gufatwa muri yombi. Amakuru dufite nuko harimo abo barafashwe nubo turabironkera ivyemeza bikwiye, harimo abo barafashwe muri iyo myiteguro y'ubugizi bwa nabi, abandi nabo akaba bariko bararondegwa n'iperereza rya Amerika FBI nkuko amakuru yacu abivuga. Abantu dushobora kwibaza byinshi ati nyamba uno musi muri hoteli ishobora gushikiramwo abakuru b'ibihugu, abatambukanye b'ibikuru b'igihugu, mugabo hakabamwe abamaneko, yuba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yarakoranye ino dili n'abanyarwanda kugira ngo bikunde bashobore kugandagura uno mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Rero ibi vyose ni ibintu umuntu wese akwiye kwibaza, akwiye gutira kwatashe, kuko murumva yuko ahantu abagore b'ibikuru b'igihugu bashikira sahantu haba horoshe. Narijya munzi yuko
bari bagiye kuri invitation idasanzwe novuga yuko ari invitation y'iteka aho bari bayirungikiwe n'umutambukanyi wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump. Rero murumva yuko ibintu bitari vyoroshe, ino nkuru turaza kuyibanogereza neza, tongere tuyibanogereze kuko umwanya urahari, turaza kuyiga ko turabire hamwe mbega nike bari bagamije, mbega kugira umuntu arinde ibi vyose vyogenda gute, mbega ko bagerageje kugandagura umutambukanyi wa president Fatih Beto. Hari yindi target bari bafise narijya tuzi yuko mu bice bitandukanye byo ngaha muri Kongo bari barigaruriye, bariko baravamwo, bariko barazinga ibirago, bariko baratekera intekera zose kugira ngo bashobore komoka bagende. Ariko rero reka ndabashimire mu betu wanyu muri no cyambakene n'amakuru, reka cyarabisha mu video mubone ingene vyari vyifashe, mubone ingene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo yahatse kugandagurirwa ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC muri hotel yari yashikiyemwo kugira ngo ashobore kwitabira forum yari yateguwe, forum ikomeye cyane yari yateguwe n'umutambukanyi w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump. How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. No, what? For what? You cannot touch me, right? Why are you doing that? I'm allowed to do it. Why are you doing that? Public, no? You know me?